nta nkeka inzira ya Serbia warayumvise nimba utari mu bayifashe ngo no musi udukurikira uri mu makungu. Ivyo kandi kuza umugenzi, inshuti, umubanyi canke uwundi muntu yayifashe. Canada, ubumwe bwa Buraya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Green Card, Zambia, Malawi, Kenya n'Ubuganda ni bimwe mu bihugu vyakira abarundi benshi baja gupagasa. Ushobora no kuba umaze kumva uwagiye hanze agiye gukora canke kwiga canke izindi mvo ntiyigera agaruka. Mbere twovuga ko abarundi cyane cyane urwaruka baba batagihimbagwa no kuba mu gihugu cabibarutse, kubera ko urwaruka ruguma ruhurumbira kuja hanze. Twifuje kubirabira hamwe no Musi. Amahoro, ni David, nizere ko meze neza. Neza na neza abarundi baragiye muri Serbia gushikaho baba umugwi ugira gatatu mu bwinshi w'impunzi zihahungira. Duce turaba ikirere gitandukanye ivyo bihugu bibiri. Hari umwanditsi wa Yaga atwibutsa ingene inzira ya Serbia yabonetse. Ngo mu 2018 niho Serbia yemera ko abarundi bashobora kwinjira muri ico gihugu ataviza biriwe barasaba. Ivyo Serbia vyemeye mu gusubiriza mu ndumano Burundi. Inyuma yaho bwari buhejeje guhakana kwikukira kw'igihugu ca Kosovo gisanzwe kitumvikana na Serbia. Kuva ico gihe abarundi batari bake baciye batangura gufata inzira ya Serbia berekeza i Buraya. Aho rero ngo amafaranga menshi yarahaherera. Guhera mu kurondera impapuro, kuriha amahoteli n'uburyo bwo kubaho bashitseyo. Aho rero ntituvuze kuronka uko bazova muri Serbia binjira mu bihugu bigize umuryango wa Buraya. Uwo mwanditsi atwibutsa ko benshi mu bagenda bagurisha amatongo, amazu canke ibindi. Babizeye ko nibava mu Burundi bagashika i Buraya ko bazoronkayo uko babaho naho atacemeza gifatika baba bafise. Aho rero mu kuja muri Serbia vyose ntivyagenda neza. Hariho n'abasubizwa inyuma bageze ku bibuga vy'indege nka Istanbul muri Turkey canke Belgrade muri Serbia. Uwundi mugwi w'abavugwa ko bakunze kujabuka mu makungu ku bwinshi n'abaganga, naho baba bakenewe cane hano mu gihugu. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uheze wa 2023 ikinyamakuru Iwacu cavuga ko abaganga banonosoye ivy'ubuvuzi bitandukanye, médecins spécialistes, abashika 50 basezeye isi y'u Burundi bigira gukorera mu makungu. Ubu bashobora kuba barenga. Hari kandi n'abaja mu manama canke mu nkino ntibagaruke. Ngira muribuka rwaruka rwari rwagiye gukina handball muri Croatia. Abandi baronka amahirwe yo kuja mu makungu nabo nyene ntibagaruke n'abamenyesha makuru. Sinzi ko mwumvise ko hari abamenyesha makuru babiri bari baherekeje umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca mu rugendo rw'akazi mu Butaliyano bagumyeyo. Uyu mwanditsi wa Yaga avuga ko vyose biva ku bukene n'agashomeri. Ico twozirikana nuko ibice 65% vy'urwaruka rwose rwo mu Burundi arabashomeri. Mwigisha Desire Manirakiza arongoye ikigo co gushigikira urwaruka gwitunganiriza imigambi hamwe no kugwiza akazi PAEJ avuga ko muri rusangi n'imiburiburi imyaka 5 ihera urwaruka ruhejeje kaminuza mu Burundi rutararonka akazi. Ikibazo nuko ibice 72% vy'abarundi ari urwaruka. Hari urundi rwaruka rwaganiriye na Jimbere magazine ruvuga ko iyindi mpamvu ruja hanze ari kuja kungura ubumenyi. Bamwe rero bati hanze naho nyene ntivyoroshe, twige kuronderera hano. Abandi nabo bati reka urwaruka rubishoboye kwigire mu makungu kurondera ubuzima, hama rurungika amafaranga mva makungu hano mu gihugu. Ngo na leta iremeza ko hari ubukene bwayo. Vyoca rero bigaruka gutorera inyishu ibibazo vy'ubutunzi n'ikena y'ivyankenerwa. Hagati aho tubibutse ko abanyafrika 704 batakaje amahera yose hamwe imiliyoni 60 z'amadolari basaba visa yo kuja i Buraya mu mwaka wa 2023. Twarabivuze mu nkuru ngufi mu misi iheze. Kugira dosiye yakigwe vyahora bisaba kuriha amanyaburaya 80, ni kuvuga amafaranga y'amarundi yababa 250, ariko kuva itariki 11 z'uku kwezi yaradugijwe ashigwa ku mafaranga y'amanyaburaya 90. Wewe uri kuradukurikira ibi bintu vyumva gute? Duhurire muri commentaire dutandukira inkuru ngufi nazo. Ku
vya ya nkuru ivuga ko Berisima iteje impari muri industry twababwira kubiriko biramuvugwa ko vyose. DJ Fernando avuga ko umuco azowutanga ari kumwe n'abariko baramuvuga ko bose. Ivyo DJ Fernando yabishikirije ku musi w'ejo uhise muri studio za Baja FM. Nkuko twari twabibabwiye muri ku musi yacu yo kuwa gatatu, uwo muririmbyi ariko aravugwa cane ahakana ko atawamwandikiye Berisima. Bikaba bitahimbaye Kadikey avuga ko yayanditse hamwe n'abakunzi b'umuziki. Ya nyuma y'uno munsi, umukuru w'inama nkenguzamateka ngo yataziriye amazina ya Vyizigiro na Kwihangana, abashikiranganje babiri, Capitaine Dieudonné Dukundane na Ingenieur Ibrahim Uwizeye. Kimbere magazine itubwira ko vyavuye ku kuntu umushikiranganje mu vyajejwe hari mu butare n'agataka yagumye akoresha cane ijambo twobizeza. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo inyubako Emmanuel Sinzohagera yagize ati yagumye agarukana cane ijambo ryo kwihangana, rero numwubahwa Kwihangana. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje zosubira kuwa mbere.